wavyibushe abaye kibonena urugo rurashika cyane urugo nabigiyemwo birananira nkiri muto ndasubira muhira ariko navyibushe ndikibonene yego ko nyene canke vya donc ubuto vyari bimeze gute mu rugo uri kurubaka canke wari wagiye mu mishuhira ariko nari muto ndasubiraho nkagushobora ari ibintu bimwe utagushaka kuhuza kwanza mikaya music nayo bindi mva monde ntiyarimo canke nyene ariko no muntu mwabigiye nka tamanonje ariko mbwira ko umuntu ne katagukeye vuga ubu nta ko ataragera igihe hageze nzoba ndi capable yo gukora ivyo bintu byose umva muco genzo ndi capable yo kubaka urugo kwanje kandi ko Imana y'amaravye bakunda muziki banahura haje y'amajoro barayihanganira ego vraiment ko baranzi ivyo ngene meze bazi ko ntari umuntu sinzi umusazi ndi umuntu ari ego afite indero yubaha abazi icyo agiye gukora muri icyo gihe rero ibyo nkora byose abona ko ari ibintu mfite kandi abona ko atakibi mba ngiyemo birumvikana Yes, bakunze wa open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyikazi KOBRA. Ndakuramukije. Nanjye ndabaramukije. Mumeze neza. Ndashima namwe. Wavyibushe? Abaye kibonena. Urugo rurashika cyane. Tumaze iminsi twumva nibatse ko inkuru ari gurukuru bavuga ko impamvu utakiboneka mu muziki cyane ariko muba mwara rongowe ikirundi kizima urugo nabigiyemwo birananira nkiri muto ndasubira muhira ariko navyibushe ndikibonene yego ko nyene canke vya donc ubuto vyari bimeze gute mu rugo uri kurubaka canke wari wagiye mu mishuhira ariko nari muto ndasubiraho uwo muntu umwe arashobokanye none nkagushobora ari ibintu bimwe utagushaka kuhuza kwanza mikaya music nayo bindi mva monde ntiyarimo turavuga ati jewe imyaka bigani hafi kandi nsubira iwacu niki wahigiye mu rugo ushobora gusangiza rugoye cyane kandi bavuga ko mugize bisaba kwisacrifice gute ibintu byinshi nyine ruragoye tu abantu benshi babizi ko rugoye kandi ndi muto nza gushaka gukunda urugiyemo uri capable ko iba byose ubyakirwa nyine canke nyene ariko no muntu mwabigiye nka tamanonje ariko mbwira ko umuntu ne katagukeye katabuke gasha sometime ari gihe no usanga no kuri telefone hari n'abandi bantu bakora kuri telefone nyine sinzi ngene bivuga sinzi façon bivuga ico gikomero ufise wumva kizohera ryari wumva uzosubira kuvuga ati jewe nka biko ndifuza umuga ndifuza kuba ku rugo mu mutwe nkuze nzi ico ngiye gukora vuga ubu nta ko ataragera igihe hageze nzoba ndi capable yo gukora ivyo bintu byose umva muco genzo ndi capable yo kubaka urugo kwanje ibi vyari umushuhi umaze igihe kingana gute umwaka na accident wakoze bituma donc ikintu cyatumye muri no mwaka tutakubona hariho music no ikintu cyatumye tutakubona muri no myaka yari iheze harimo kubaka urugo rwawe wavuze ko no munsi atagukirimwo harimo no kugira accident muri rusanga accident yo zagenze gute muri rusanga nagize accident mvuye muri gym ndi muhira nicaye tu impande y'umuryango
nyine akantu nyine gato gusa karangwa ko igufa cyarapasuka gusa benshi bambwira ko bibaye ibintu bandungikiye ko no kwa muganga baba basi kumvura bambwira no tubwire ninde yakugonze bimviye ko biba ari pine yaciye ko muganga bambwira ibintu byagenze ukuntu nari mashaka kwitaho namaze umwaka afite isima sinashaka gukora umva nta kintu kimwe ushaka gukora urwaye kuba kipe telefone telefone ni bivanye n'abantu bari barandika ego aho barandika benshi mugasi bose bishobora kandi uhora bitaba no iyo mbonye ko ari ikintu cyakamaro ndagikora mugabo mbonye ko ari ikintu cyane inoti stress kiba ari cyakamaro sikintu sikizana inoti kiba ari cyakamaro ari igihe usanga atari ikintu nyene atari amata adashobora guca mu nzira nziza nandi uvuga ibi bijyanye na carrière iwanje kandi abikoje ego aba ari fresh cyane so ni cyaye kintu wasangiza ku mukobwa yifuza kumera nkamwe umukobwa ariko arakora muri no minsi yifuza kuja muri music inze mbongamizi ziriyo nicehe ciza kirimo ikintu cya mbere ni kwitahura no gufokasinga ntiwite ibyo abantu bavuga kuko mu buzima hari abantu baje guca intege abanzi nubwo uzoba uri muhira hari umuntu guca intege nubwo uzoba abona ko kurakora akazi kaguha amafaranga menshi ntazobura abantu bakubwira jalousie muco gihe ni ukuvuga iki ukore utitayeho abanzi ngo bakubona uku bimeze ukuntu kiya gihe waririmba no musi ukiririmba bikoba sample satunzwe na music akorera cyane natanga kuririmba bwa mbere niga secondaire ndaheza ndaza université mugabo bavuga ko umuziki nivyo umuntu urabyaza umusaruro kandi nakazi umusaruro gute Musa afite amastrategie wiwe yo kuronka amafaranga tushaka kuba twaririmba twese turi babiri mugabo tukaronka amahera mugabo ataciye mu buryo bumwe mu buryo bwahe uburyo bwawe bwo kumenya strategie ukoresha wowe na management yawe ukamenya nimba donc umvura umuririmbyi kazi ariko haba ari inzira nyinshi kumwe n'amahera yinjiriramo atari umuziki gusa muga kandi akora umuziki apana andao y'umuziki ari ama strategie menshi mu muziki uko ushaka gukuramo amafaranga kalivyo navuze ego bazandeho Biko navuga sije niko ndavuga. Ikintu cya mbere ndashima Imana kuko kubona abantu bari entourage wanje banshigikira kandi ko Imana y'abavyeyi bakunze umuziki banahura. Haje y'amajoro barayihanganira. Ego ko baranzi je ngene meze bazi ko ntari umuntu sinzi umusazi ndi umuntu ari ego afite indero yubaha abatishagiye gukora muri ico gihe rero ibyo nkora byose abona ko ari ibintu mfitentera kandi abona ko atakibimba ngiyemo birumvikana ngawe reka gusohora abantu bayakiriye gute muri rusange baki yawe umaze igihe kinini atariho waruri warafatiwe n'ibikorwa byinshi cyane igihe cya mbere navuga ko hanze hamwe ntarishura ico hariho amadefa amwe nabonye muri icyo gihe n'amadefa sinako ndakora ugiye kuraba ibindi bihugu harabaho amasitili ari update abantu bakora muri dusanga ngamba wacu mu Burundi cyane n'abakobwa usanga bafite amasitili yandi nyine usanga bari baza cyane mu afrobeat mu R&B ntibakora andi masitili kandi ubundi abandi bakora muri icyo gihe rero narabaye desi cyane iyo ni impano ni ikintu wagerageje kunguka muri ico kiringo utaruha. Yego. Ubwo nari nicaye narabona nta ndimbo nimwe yasohoka ndetse ndayibona. Ubu rero ubona hakwiye gukorwa iki? Cyane ubwo tumutanze ku bakobwa kuri abahungu abamwe usanga barimba ama dance ama hip hop cyane ku bakobwa. Ugarukanye iki muri wewe? Jewe system. Uvuga yuko ko abantu benshi batangaye kwanza kuko nakoze state nako igani Afro Congo ngarimo piano Afro Congo yana menshi ari mbwiye wayo yumve uko indimba ngiyo yiki ndavuga kweke ko tujogikora ba ahya sabazi ko ba anisana bazi ko idiste kweke twa tutokora mu ndika tuzishoboye nda nicyo tumanze mvuga ati eka ndabikore n'abandi bazobona iyo pote kandi gusa nawe se
feedback nziza abantu benshi barambwiye vraiment courage nibwo maze muta kurakora ntiwatu disappointinze nk'ibyo yawe. So ikiganiro ni open mic nikaje jamubwira abakunzi ba muri rusange. Ikintu cya mbere novuga ati KOBRA nagarutse ngo nematigene nako ndakora umva simbo zamvuyeko bihinduka n'amaxida yose murumva ko ntari norohewe kandi ngiye gukora uko nshoboye kose nabuze agiye amasitiri yose batinya yose nzoyakora yose nzoyakora ku buryo n'uwundi ashoboye kumuha intege kuzikorana kuko turabishoboye gusa dufite ubwoba turi ntuba update ego. So ndagushimira ikiganiro ni open mic amanongera ndanakwihanganisha cyane kuri ibyo bintu byagerera gushikira cyane nibaze ko kubaka ni sawa bimeze neza ariko hakwiye kubamwo kwitonda ukaraba ivyo ugomba ujemwo ivyo ari vyo cyane cyane ku bantu bakiri bato kuko hari bagenda ari mushoboye aho usanga ari rero mu diaspora uvuga jewe banje sindaranda bigiye. Asante sana. Merci beaucoup na mwakoze.